wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mukije inshuti mugenzi mu kuzonga ibiganiro abakunzi b'amahoro utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Dasman Akiza, tukaba dufise umutumire hano muri studio, umutumire mutamenyereye cyane ariko kandi yigeze gutunganya ibiganiro abakunzi b'amahoro. Reka ndamuhe kaze aturamutse hama yibwire abariko baradukurikirana. Egome murakoze cyane kutwakira muri kino kiganiro ciza, kuko ni kiganiro kiyaga ivy'amahoro. Rero reka ndabaha mwidondoro wanje, nitwa Teddy Claude Harushimana, nkaba nsanzwe nkorera mu ishyirahamwe ryitwa New Generation, abanjejwe gutunganya imigambi. Murakoze. Yego murakoze cyane. Nsubwa mbere mukoresha iganiro abakunzi b'amahoro, mwebwe nk'abayikoresheje cabunguye iki mu bikorwa byanyu bya misi yose? Icambere iki kiganiro aho gitandukanye n'ibindi biganiro ni uko abatumire kwatumira muri iki kiganiro wasanga ubumenyi bafise burengeye ubwo twebwe amenyesha makuru tuba dufise muri ico gihe. Rero nko kwijambo ry'Imana ridusaba guca bugufi, rero byaratwigishije cyane ibintu byinshi, nk'akarero iki kintu cyo kubana mu butandukane bwacu. Ndibuka neza yuko hariho abatumire benshi bashoboye kuvuga kuri ico cigwa. Umva nka jewe nari nsanzwe mbana n'abandi neza, mugabo vyace binyereka kandi ivyiza biri muri ivyo, kuko muri rusange nsanzwe mbana neza n'abandi, mugabo umwe mu batumire yarigishije rero akamaro ivyiza bikomoka mu kubana neza n'abandi. Nk'akarero bituma uba umuntu yama yuzuye amahoro. Iki naco ca kabiri, bigutuma ugira ico uterereye mu iterambere ryaho usanzwe ubaye. Hanyuma ica gatatu uburiko uraterera kugira ngo amahoro asasagare. Ico ni cambere. Ikindi kiganiro nibuka nigeze gukora niki kintu kijanye no guharira, kurekurira. Ndibuka yuko ari umuntu yigeze natumiye aduhaye akarero k'igitunguru, ariko arerekana ukuntu kugira ngo umuntu akire ibikomere cyangwa se aharire, kujya nyene igitunguru gifise ibishishwa bitandukanye bisaba kugenda urakura ko buhoro buhoro. Umva nk'ico ni ikintu cambere gishasha. No vuga byinshi mugabo reka mbe ndageze ivyo. Murakoze. Murakoze namwe. Rero mumaze kwiga mukigishwa, ahanini mwagiye kwigisha muri ibi by'amahoro mwakoreye mu rwego ruhe? Muri ibi by'amahoro twebwe twakoreye cyane cyane mu gwaruka. Ugwaruka novuga nti ruri mu migambwe, ugwaruka ruri mu cyo bita societe civile, mu mashirahamwe y'abigenga, ugwaruka ruvuye mu mashengero. Aho nico gisata twakoreye ko cyane. Nyuma twakoresheje ibintu bitandukanye, harimo inkino, ibiganiro n'ibindi. Yego. Muri ivyo mwakoresheje, mbega mutubwira kamwe mu karangamutima mwahagaze ko cyane? Kamwe mu karangamutima twakoresheje cyane na karangamutima bita ubuntu. Ubuntu butandukanye gato n'ubuntu twumva mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ubuntu, atubwira ko ari ubuntu bwadukijije si kubw'ibikorwa byacu. Aho ubuntu muri Bibiliya basigura yuko ari ugutoneshwa tutaba dukwiriye, Imana yonyene itwiyumvira ikabiduha. Mugabo rero ubu buntu twege twashize imbere na karangamutima. Ubuntu ni kamwe mu turangamutima twakoresha cyane cyane muri kijya gihugu ca Afrika y'Epfo, cyane cyane mu gihe hariko harabaho ibibazo bifatiye ku rukoba, ico bita apartheid. Intwaro yakajyanisha miryango nkuko babivuga mu Kirundi. Rero mu bategetsi bari bahari, mu ndongozi nako zari zihari muri kijya gihe muri Afrika y'Epfo, dufashe nyakwigendera Nelson Mandela n'abandi bose bari kumwe nawe, bace bashira imbere ako karangamutima kitwa ubuntu. Rero ubuntu ni iki? Ubuntu no kuvuga ngo ndiho kubera ko nawe uriho. Bisigura ngo yuko sinshobora gutera imbere ndi jenyene,
wowe udahari. Yego. Mu yandi majambo ndagukeneye nawe urankeneye. Rero nimba twifuza kubaka igihugu kirimo amahoro, igihugu kirimo umusesekara, birasaba yuko umuntu wari wese yumva yuko afite uruhara kandi umuntu wese arakenewe. Ndiho kuko uriho nuvuga ngo urankeneye mu kuboko kwawe kwa misi yose. Nuvuga ko rero dufatiye kuri iri jambo rivuga ko abantu bakwiye kubana mu butandukane bwabo hacyo bifitanye isano. Egome isano ni rinini cyane kuko ukuntu Imana yaturemye twese yaturemye tudasa, tudafise n'ivyumviro bisa, kandi ivyo Imana irabikunda. Bica bitwereka yuko Imana ubwayo irakunda ubutandukanye. Mugabo kandi Imana igacishira imbere ikintu c'ubumwe. Naho dutandukanye mugabo turumwe. Nk'ubu nk'akaro ufatiye ku mubiri, urabona ko umubiri ni umwe, mugabo uri kw'ibihimba bitandukanye. Uriko amaso, uri kw'izuru, umunwa, amaboko, amaguru, umutwe, amatwi n'ibindi bihimba bitashobora kuboneka. Mugabo ivyo bihimba vyose biri ku mubiri umwe. Igihimba cyose rero kirafise ico kimaze, kandi igihimba cyose kirafise ico kimariye kigenzi cacu. Nk'ubu nk'akarero ugutwi ni kuvuga ngo wajisho wese ndagukeneye. Oya, ijisho rirakeneye ugutwi kurakeneye ijisho. Ivyo navyo rero bigaca bitwereka rero yuko mu butandukane bwacu uko Imana yatwiyumviriye ikaturema uku nyene tumeze n'ivyumviro bitandukanye, yuko umuntu wese akwiye kubaha mugenzi we. Ico ni cambere. Ica kabiri, umuntu wese ahamagariwe gukorera mugenzi we. Ica gatatu, umuntu wese ahamagariwe kwiyumvira ineza ku y'uwundi. Ayo majambo yose rero tukaca dusanga no muri Bibiliya arimo. Nk'akarero ufashe muri Luka ica 6:31 n'umwami Yesu ubwiwe yavuze iryo jambo. Yavuze ngo ivyo mugomba ko abantu babagirira abari ivyo mugirira abandi. Bisigura ngo yuko naho dutandukanye je nawe mu vyiyumviro, mugabo ndifuza kunyubaha. Ndifuza yuko ivyo ndiko ndakora uvyubahiriza kandi ukabinezerererwa, binashobotse ukanterera kugira ngo ivyo ntariko ndakora neza nshobore kubikora neza, ndabihinyanyure nshike kure. Mugabo kandi naje ndahamagariwe na wewe ivyo uriko urakora ngerageza kubinezerererwa no kugushigikira. Mugabo muri ivyo vyose tukaba dufise intumbero imwe. Iyo ntumbero rero ni twege tuyiyumvira, mbega na mahoro, mbega no musesekara, mbega ni giki dutegerezwa kwiyumvira hamwe. Mugabo nashaka abantu bumve neza yuko mu butandukane bwacu umwe wese arafise impano afise. Urafise ubumenyi, je ntafise. Urafise impano, je ntafise. Rero hamwe ivyo vyose rero twobishira hamwe, naho tutandukanye turashaka kubaka ikintu gisa neza. Mugerageze murabe amashugwe. Amashugwe iyo ari menshi atandukanye atanga igicapo ciza cyane gose. Rero natwege abantu iyo rero tugiye hamwe, umuntu wese akavuga ati naho dutandukanye mu vyiyumviro muganda ndakeneye icyumviro cyawe. Kuko mu buryo bwo kwiyumvira urafise aho ugeza. Muganda naje ndafise ukundi kuntu mbona ibintu. Iyo rero duciye bugufi, umwe wese akazana intererano yiwe muri bwa butandukane bwacu nyene, bishobora gutuma kino gihugu gitera imbere. Ndashaka kugereza kandi karorero. Urabiye kera mu Burundi mu ntwaro ya cami, uravye abantu bakora ku kirimba bari abantu batandukanye, bava mu miryango itandukanye, mugabo bose barafise ikintu kimwe, no kugira ngo Uburundi kibe igihugu ciza kandi kiyagwa neza mu makungu. Uno musi rero ndashaka kugereza utuntu rero ku bantu bubatse. Umugore n'umugabo baratandukanye mu vyiyumviro, kandi Imana ibikora uko ihuza abantu batandukanye kugira ngo ivyo umwe ashoboye ashobore kubizana byose babishire hamwe kugira ngo bashe kugira urugo rwiza. Iyo rero habaye umwe avuze ati nk'akaro umugabo akaca avuga ati wa mugore we nije nakuzanye, byose utegerezwa gukurikira ivyo ndiko ndakubwira, ubwo rugo ntirurama. Mugabo umugabo ategerezwa guca bugufi agatahura ati naho dutandukanye n'umugore mugabo numufasha, nuvuga ngo hari ivyo ntashoboye washoboye. Urumva rero nashaka rero ivyo bintu rero no mu buryo bw'igihugu canke ishengero mu butandukane bwacu, umwe wese agerageza arabe ati ivyo mfise, impano Imana mpezagije, ubumenyi Imana mpezagije, ubutunzi mfise, ni gute twobishira hamwe kugira ngo dushe kubaka ikintu kizima
kandi ikintu gifise inkomezi kandi ikintu kizoramba. Ego hari abantu rero baca bumva nk'ivyo muguravye ingene abantu bifata hari usanga barunda kumera nka naka ugasaba umuntu umenga yo mwiza cyane vyogenda neza abaye nka naka atunze nka naka agize nka naka sinzi Bibiliya kivuga ngo tubumbwe n'ibyo dufise vyogenda utubwira abantu batabura yuko uko bari kose arabikimaze. Nibaza yuko aho ari kubura ubumenyi kuko abantu iyo batigishijwe baca bibaza yuko ivyo babona hafi yuko ariko kuri mugabo ukuri ni kumwe, ukuri kuri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo rikatubwira yuko usomye muri Yeremiya gice ca mbere guhera ku murongo wa 4 no wa 5 aho Imana yikubwira Yeremiya ati ukiri urusoro ndakuzi Ego kandi ndaguteguriye n'igikorwa uzokora. Bisigura yuko uko uvuka kose, mvuze uko uvuka kose mbashatse kuvuga ngo naco bitwaye uko wasamwe. Nimba ari byaraciye mu buryo bw'abubatse imbere y'amategeko cyangwa se batubatse imbere y'amategeko, mugabo nimba Imana yarabiretse bikaba, bisigura yuko umuntu wese avuka nga kuri nosi azanye inyishu y'ikibazo kimwe canke ibibazo byinshi biringa kuri nosi. Bisigura yuko umuntu wese arakenewe. Naco gituma muri kino kiganiro turiko turahimiriza abantu kugira ngo bashimire Imana uko Imana yabaremye. Nturondere gusa n'uwundi, nturondere kwibaza ngo yuko ujya wundi ngo kwera ko afise bijya yuko amerewe neza, kuko ntubuzi ukuntu yabironse, ntubuzi iminyuro yaciyemo kugira ngo abironke. Mugabo ubaye wewe kwera ko Imana kuremye kugira ngo ushe kuba inyishu y'undi muntu. Urumva ugiye kumera nk'uwundi uri kuravyica, kuko hari ikintu ci wawe wiharije atawundi muntu afise. Ndashaka kubwereza akarero. Urabona ubu turi mu kiganiro, turi mu gisata cyo kumenyesha makuru. Ni gisata kinini cyane gose. Uravye ibimenyesha makuru biri muri kino gihugu cacu c'u Burundi canke mu bindi bihugu bitandukanye byo kwisi, ivyo bimenyesha makuru ni byinshi. Mugabo uravye ikiganiro cyose kiba gifise akabijya bijanye kumbure niyerekwa giyo media cyangwa se gico kimenyesha makuru, mugabo kandi bivanye n'ikintu bifuza gushira imbere. Kuvuga ngo yuko ni gisata kinini cyo kumenyesha makuru, mugabo umuntu wese arafise ikintu azana gitandukanye n'ahandi. Ivyo rero bica bituma abantu bakunda ikiganiro cawe kuko wabaye wewe. Aha wewe wogerageza ukaba uwundi mumenyesha makuru kumbure wo hanze uri kuravyica, kuko urafise ukuntu Imana yakuremye. Nk'akarero ufise ijwi giwawe atawundi mumenyesha makuru afise kwisi. Iryo jwi nyene kumbure ari abantu uko uvuga bavuga ati uyu muntu avuga neza. Mugabo nk'ubo ushaka kurihindura ngo ugende ufate imiti kugira ngo rihinduke, ngo kugira ngo rise n'igiya kanaka, ubwa mbere uri kutakaza umwanya, uri kutakaza uburyo, kandi uko nyene Imana yakuremye bikwiye. Urumva rero novuga nti abantu barondera gusa n'abandi kumera nk'abandi si vyiza. Ico gusa bokora nuko abo bandi bo bigisha. Nk'ubu kacuvuga ati ujya muntu ndumva yuko bijya bintu kugira ngo abishitskeko yarakoze cyane. Naje nkwiye gukora cyane nkirinda ubunebwe. Ujya muntu kugira ngo ashike hariya ageze yaraziganyije. Reka rero naje nige kuziganya. Mugabo simera nk'ujya muntu, kuko ujya muntu ariharije. Nagoma ndaguha kandi karero. Kwisi mu bantu bari kwisi barenga imiliyardi 7, abantu bose baratandukanye. Urabona umuntu wese arihariye. Ivyo navyo Imana rero yaciye ivyerekana mu buryo butomoye. Igikumu c'umuntu, utu turongo turi ngaha ico bita igikumu, nta muntu umwe afise igikumu gisa n'ico wundi. Nico gituma umuntu arashaka kwigana umukono wawe, mugabo barashaka kubifata bageze ku bikumu, kuko igikumu Imana mu kuturema yarabikoze neza. Idu umuntu wese igikumu ciyo kugira ngo ikwereke ngo ni wakora neza ukaba wewe. Abandi bantu bose bari kwisi bose barakurindiriye kugira ngo ugaragare. Nico gituma nibaza ko ari Abaroma gice 8 bavuga ngo ivyaremwe byose birindiranye igishika cinshi uguhishurirwa kwa abantu b'Imana. Bisigura ngo yuko ni waba wewe ukaba wewe ugatahura uko kuntu Imana yakuremye mu buryo butangaje.
hanyuma ukabikorera ko ugateza imbere ingabire zawe ukaba wewe ugakora muri uwo muhamagaro wawe, uzosanga kenshi abantu baza kunguka kuri ivyo bintu vy'iwawe n'abandi si wewe. Oya, no kuvuga ngo wowe ijwi ryawe nta na kimwe ryo kumarira iyo utariko urarikoresha ku bw'abandi. Tegaje tukebura kumbura abantu basha gusuzugura ubuzi bakora canke ivyo babarimwo, kumva umenga yari kumererwa neza iyo aja muri biriya ugasanga arataye ikibanza ciwe agiye mu bindi. Ego si birabaho, mugabo usanga abikoze ugasanga ntagiye aho yatiza kuba, ugasanga yari guteza imbere neza, yumva afite ubumenyi ngo kubera atakoze nk'ivyo kwa naka arabivuyemwo. Tubabwire ngo iki kuri ico kijanye n'ubuzi? Nashaka kuhagara ko gato. Ego nakubwiye yuko umuntu wese Imana yamuremye mu buryo bwiharije, kandi Imana imuhereza impano, mu yandi majambo Imana imuhereza itaranto kugira ngo ashobore kuzigwiza. Kuko ntibisigura yuko ngo ukora kufise impano kanaka, nk'akarero uri mu gisata cyo kumenyesha amakuru, yuko udakwiye kwiga ubuhinga bwo kumenyesha amakuru. Ni ya mpano nyene mugabo utegereza kwiteza imbere. Hanyuma rero igituma ubona abantu bamwe bari mu buzi mugabo ntibabushime, kimwe mu ngorane nuko abo bantu batiyizi abari bo, kuba utaratahura akaranga muntu kawe, uko Imana yakuremye, impano yaguhaye. Muri ico gihe ushaka guca utarataza, gasanga uno musi uko ukorera muri kijya gisata, uno musi uri hariya kwereke kuko utaritahura. Rero impanuro no habo bantu ubwa mbere babanze bitahure, mbega nibiki uzi gukora neza, ca kintu kigutuma ushobora no kuvyuka mu gatondo naho batogukomera amashi, naho batoguhemba, ukavuga ati iki kindi ko ndagikora numva kimpereza umunezero, atari umunezero uvuye ku mafaranga canke se ku bintu mfise, mugabo umunezero kubera ko nakoresheje ingabire Imana yampaye nkayikoresha ku bw'abandi. Ico kintu iyo umaze kugitahura, muri ico gihe bwa mbere uca widegemvye, ntusubira kandi kurondera approbation canke se yuko abantu bakwemera. Uravuga ati natahuye ivy'Imana yampamagare gukora, rero ndiko ndabishira mu ngiro. Muri ico gihe abantu bazoza kuri wewe kuko babona yuko ibintu uriko urakora, uriko ukora ibintu bidasa n'ivy'abandi. Iyo rero ni impanuro noha ubwa mbere abantu, banza utahure igituma uriho kw'isi, bizokugura amaso kugira ngo umenye n'ubuzi canke se ibikorwa kanaka ukwiye gukoreramo. Hanyuma ica kabiri novuga ku bantu usanga atanezerererwa ivyo asanzwe arimwo umwanya umwe, nivyo ni vyiza kuko hari igihe ushaka kugenda gukorera ahantu mugabo ugaca usanga ni Imana yabishatse gukorera aho hantu kugira ngo ushobore kuyiga, kugira ngo zataranto Imana yagushizemo, bwa buhinga Imana yaguhaye kugira ngo ushobore kubiteza imbere uri aho hantu. Mugabo ugaca usanga igihe cageze cyo kuhava kugira ngo izo mpano zawe ugende kuzikoresha ahandi hiyaguye kandi ufise ubundi mwidegemvye. Umva muri ico gihe naho utavyemeye kuhava uzoguma babara kuko urumva igihe cawe cageze mugabo nturi kurahava. Hanyuma ikigira gatatu ni iki kintu novuga yuko muri bino bihugu ahanini cyane biri mu nzira y'amajambere, usanga abantu barashaka gutunga mu nzira zose. Rimwe na rimwe rero ugatusanga ariko arihuta, ugatusanga aho hantu nyene ariko arakorera kumbore niho Imana yamuteguriye yuko izo muhumugisha uwo mugisha w'ibifadika ivy'amahera, mugabo yihuse kubera iki namaronka mutwaye. Ivyisi umwitwarariko w'ivyisi wamutwaye. Izo renzo mpanuro novuga zitatu nyamukuru noshikiriza ariko baradukurikirana. Yego. Rero birashoboka yuko umuntu ari mu kibanza ciwe acarondera uburyo bwo kukiteza imbere, aya mafinance macanke uburyo akadodora ahantu, kuko abantu bumva bagenda kenshi bakurikira amahera, mugabo amahera ari kumusanga aho nyene agateza imbere ico nyene, kandi ugasanga nyene nk'uko wabivuze arateye imbere nk'uko bibereye. Iki kintu nashaka kongera ko umuntu ntateza gusa imbere ingabire ziwe kubera yuko yaronse amafaranga. Ego. Uno munsi isi yacu iriko iratera imbere. Nuvuga yuko muri ivyo bintu bikunezereza uzi gukora neza, hari abandi bakwitanga imbere. Aha nashaka kuvuga kimwe mu bintu bishaka kugutuma aho hantu uri uroranirwa umererwa neza, gerageza urondere ucudike n'abantu musangiye uwo mwitwarariko, kuko barahari barashaka kuguterera ivyumviro. Hariho n'abandi bakurambere bakuboneye izuba, ivyo bintu uriko urakora
babikoze bashaka kubwira ati ibi bikorwa gutya na gutya wasanga ngo bakunguye ubumenyi. Iki naco gikurikira ku bantu bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu. Uno munsi hariho ibi bintu vy'uburyo ngurukana bumenyi ivyo bita internet. Uno munsi ukeneye ikintu kanaka kukimenya nakanyisase ushaka kubimenya. Umva rero nuko abantu badashaka kwiga, yige ubwa mbere yigisha mugabo kandi yemera ace bugufi arondere abamwitanga imbere agende yicare ku birenge bamutoza indero bamwigisha bamurere maze amaze kuronga ubumenyi bukwiye bushe kumutuma ca gikorwa cyo bariko arakora agikore neza. Iki kintu naco nashaka kuvuga gishobora gutuma abantu batanezerererwa ivyo bariko barakora n'umwimbu. Usanga ibintu uburyo abikora nabi abikora vyikura ugasanga nta mutima urimwo novuga nta buziranenge burimo. Sinzi uko umaze kubibona, hari umuntu ashaka kugukorera ikintu wakiraba gutyo ukavuga ati iki kintu gisa neza gikozwe neza abantu baraciyumviriye. Nivyo rero natwegere dushaka guhimiriza abantu mu gisata cose uri kurakoreramo, shiramo umutima, shiramo ubwenge, shiramwo ubuhinyanyuzi bumwe buri ku rwego rwo hejuru maze abantu bazobaza. Hajya abantu barabaza abantu barashaka kuraba bakavuga ati kijya kiganiro bajya abantu bagikoze ni bande ko kumva ikiganiro cyose ntufa kugikora. Ikiganiro umva muri iki gisata cyo kumenyesha amakuru ndakirimo hari ikintu bita fil conducteur. Fil conducteur umva ntufa kuyiyumvira n'urukurikirane gukuntu ibibazo ugenda urabibaza ukuntu bigenda birakurikirana mugabo kandi n'ukuntu wumviriza inyishu ariko baratanga kuko umuntu arashaka gutanga inyishu ugaca wumva harabyutse ikindi kibazo cyo tuma ikiganiro kiryoha cyane. Umva rero birasaba ubumenyi birasaba kandi no gukora wirinda ushiramo ubuziranenge mu gikorwa cyawe kugira ngo bantu bariko baragukurikirana bantu Imana kuremeye kugira ngo uhezagize izo ngabire zawe basha kuvuga ati nukuri uyu muntu ibintu ukuntu abikora neza. Hamwe rero ese compa abantu bose kwisi umuntu wese mu gisata arimo agakora ikintu kwera yuko kiri indani muri we agikunda maze akarondera ubumenyi bumutuma agiteza imbere maze kandi akiyumvira babandi agomba hereza ico kintu kugira ngo abasereve neza cyangwa se abakorere neza. Nukuri Imana urayizi ukuntu imeze ni Imana nziza ico biba nico wimbura. Hanyuma rero hari ikindi watwiye ko umuntu ashaka kuja kwicara imbere y'ibirenge canke akegera abakurambere canke abamutanguriye ico gikorwa ariko kandi hariho n'abaza bacivuta umuntu batabaciye ngaha bose barananiwe we none kugomba guta umwanya n'amaki ugasanga baje baca intege umuntu uwo muntu afise ibyo agomba guteza imbere yo kwifata gute imbere y'abo bantu bacivutu abandi. Ivyo rero biraryoshe cyane jewe ndakunda abantu bacivutu uti kubera iki iyo umuntu aguciye ivutu kiba ari kimenyetso cuko ikintu uriko urakora ariko ari kizima. Umva rero ntukiye guca ubifata mu ntumbero mbi uravuga ati ko nabitanguye kubikora bagatangura kunca ivutu nuko ibi bintu ndiko ndakora ari byiza. Iki naco ukwiye wenyine ubwiwawe kwiyemera kuko wateye intambuko. None nta bantu uzi agira ivyumviro byinshi mugabo kugira ngo atangure ikintu bikanga mugabo kenshi rero kubera yuko wagize novuga nti ako kanyarigabo ukemera ukarengera ubwoba kuko hajya kugira ngo abantu batanguze ibintu hajya indani muri we haraba intambara nyinshi aragwana kuko nawe nyine ubwiye batangura kwibaza ati none ibi bintu nabikora mbega bizorama mbega bizozana umwimbu mbega kanaka bifata gute rero kuba yatanguye hanyuma agacaboneka abantu bamuca ivutu no kuvuga yuko ico kintu kurakora ni ciza. Hanyuma ikindi naco gikurikira nuko abo bantu bariko baraguca ivutu kenshi uzosanga ari abantu bagutinya andiko ndavuga muri rusange batinya yuko ivyo bintu uri kurakora ushobora kumbure kubatwara isoko kumbure ivyo bari biteze bavuga ati haraje undi muntu muri iki gisata turabona yuko yohava roranirwa kudusumvye umva bari ubwoba umva aho naho nuke gutinya. Amarica gatatu nashaka kuvuga ndangiza no kugira amakenga iyo haje umuntu kuguca ivutu mugaga ca kubwira kuko
ko hari umuntu aguca ivutu gusa akakubwira ngo ntibikunda, akaba n'uwundi aguca ivutu ashaka kuguhanura. Aha, iyo rero umuntu ariko aguca ivutu mugabo akubwira ati ibi ni ibi kimwe bibiri bitatu, raba ahantu uriko rakorera, raba ibi ntibikunda, urihuse ibi, kuko hari gushaka gutangura ikintu mugabo gatsanga umwanya he bwagera. Yego gatsanga uriko uravunagurika. Ndagwa akarorero, ngaruke gato muri Bibiliya. Yego, igihe Imana yimikisha amavuta Dawidi, none ushaka kumbwira ko Dawidi yacaba umwami? Aya, haca abanza kubaho umwanya wo gutegurwa. Rero hari igihe umuntu ashaka kuguca ivutu mugabo gatusanga ivyo ariko arakubwira n'ukuri. Aha rero ndagarutse, sinshatse kuvuga gusa yuko ari babandi batinye uko batwara isoko, yuko ari babandi kumbure nawe nyene yaragerageje gutangura mugabo yumva ubwoba, mugabo arabonye ko utanguye urubahutse uratanguye, mugabo ari n'igihe umuntu ashaka kuguhanura gatusanga ivyo bintu ariko arakubwira wihuse, igihe nikiragera. Aha nako ndafatira karo kuri Dawidi. Dawidi baramusiza amavuta, baravuga ati ni wewe uzoba umwami, mugabo ejo ntiyaciye atangura acavuga ati reka rero ndondere igisirikare cengenda mbwire Sawuli mwami nti have ubu nije yondo mwami. Oya, yabanje kurindira, wanashaka yaranakoreye munsi y'ibirenge kwa Sawuli, aramukorera, araja kwiga ingene araja kugenda kwiga ukuntu ivy'ubwami bimeze. Mu nyuma aranagwana na Goliyati. Urumva rero ni vyiza kandi kuri abo bantu baca ivutu ni vyiza kandi no kuraba mu kindi gice ciza, ntugumo gusa uvuga ati aba bantu bamfitiye ishari canke ibindi, mugabo no kuraba mbega muri vyo bariko baravuga mbega niho bari mukuri. Iyo rero hari mukuri ngoma nkoresha ijambo cya bugufi, wige umvire. Yego, murako cyane twari kuri iganiro cyo kubana mu bitandukanye bwacu, kandi twabone yuko umuntu akenera uwundi. Hari ico sozera kino iganiro ubwira ko batwumviza kuri iki gice tuganiriyeko? Egome, ico novuga bwa mbere no kubashimira mwebwe mwadutumiye, mugabo kandi mbwira n'abariko baradukurikirana yuko kuba udasa n'uwundi haba mu maso haba mu vyiyumviro n'ubutunzi. Kuko uko kwiyumvira kwawe nivyo washitse ko mu buzima nuko usa turabikeneye kugira ngo dushobore kubaka igihugu gisa neza, twubake amakominote, no kuvuga mu kibano hasa neza. Iki naco umuntu wese atahure yuko urakenewe. Nta muntu numwe yaremwe kugira gusa aherekeza abandi. Uriho kugira ngo biciye mu mpano zawe ugira ikintu kanaka uterereye, apana ku bwawe mugabo kubwineza n'iterambere ry'abandi. Murakoze namwe. Turakingurukiye umutumire wacu Teddy Claude Harushimana yabanye natwe muri kino kiganiro. Nize ko bariko baradukurikirana ufashe ingingo yo kuyuko mu kwawe kwa misi yose muri ivyo nyene Imana gwaye kumenya urakenewe, kandi niba bikora neza ukabiteza imbere abantu bazokwigirako, nawe uzobisoko gicigwa cyo uzobisoko abandi bigirako. Rero turabakengurukiye tubipfuriza ibihe byiza naho butaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe hora rumwisigirwa. Ico cari kiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, cyangwa email twrburundi@gmail.com, cyangwa naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199. Iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashaka kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho butaha.